Tubaha ikaze kuri Karuza FM Web TV mu kiganiro kidasanzwe twabateguriye dufise umushitsi adasanzwe na cane mu nkino muzi kuva kera mu myaka ya kera tuza guhagarara cane ku rukino rwa basketball haza kutubwira vyinshi na cane yuko yarukinye kandi yarubayemwo igihe kinini araza kutubwira kandi yuko yanabaye no mu yandi ma sport mu zindi nkino turi kumwe na Nindorera Eugene muri kino kiganiro kuri Karuza FM Web TV reka ntangure ndamuha ikaze Eugene Nindorera tubaha ikaze turabashimira cyane rwose muri uyu mwanya muduhaye muri kino kiganiro. Murakoze cyane murakoze kuntumira. Yego. Kuba ariko baradukurikirana ngira ngo hariyo n'ivyo bakuzi kuva kera cyane ariko ngira ngo twibutsa cyane mu nkino kuvyo mwagiye murabamwo cyangwa inkino mwabayemo twe turabazi cyane muri basketball ariko kandi n'ingene vyoba vyaragenze muri iyo myaka kugira muboneke mu nkino. Nibaza ko abanzi ari abakera nyene abakiri bato nibaza ko batanzi kuko ni abakera nyene. Novuga ko umuntu asanzwe akunda sport nyinshi cyane. Narakinye football, ndakina rugby, ndakina basketball, ndakina handball. Ndakunda sport mu bisanzwe. Hanyuma naragerageje kuraba aho nokina hamwe uvuga ati shikane kuri niveau yo hejuru cyane. Football mu byukuri basino bahenda byarasi nasanze abantu benshi bandusha umupira. Nakinye muri Prince Louis nashoboye gushika yari Prince Louis B sinashoboye kurenza Prince Louis B. Mugabo muri basket nari mfise nyene niveau imeze neza. Hanyuma ndakina muri Dauphin ciga kuri Collège du Saint-Esprit. Mugabo nari mu wanyuma donc mpejeje Collège du Saint-Esprit nateza kuja mva muri Dauphin kubera nyene mvuye kuri rya shuri. Hanyuma ariyo equipe shasha feu ambassadeur Kanuma yaciye créa yitwa AJS Association des Jeunes Sportifs. Niyo natanguye gukinamwo hanyuma aheze imyaka ibiri sinzi twaragize ingorane equipe kirasambuka. Mu nyuma rero niho rero nace fatanya na club Urunani. Ico gihe bari bahejeje gukina umwaka umwe muri division B baraba ba mbere hanyuma kera ingene byari bimeze ubaye wa mbere muri division B wacu duga muri division A. Donc igihe rero bagiye muri division A niho rero nace ninjira muri uwo muhari wa Urunani. Hanyuma uwo muhari w'Urunani rero umaze hafi imyaka 50 uriho. Narawukinyemwo ndaba entraîneur coach mu nyuma ndaba na president wa club mu nyuma nagize kuba n'umukuru wa association w'Ibujumbura. Nico gituma rero muri vya basketball ndazi bitari bike mugabo ni vya kera. Aho ico gihe muja mu Runani hari mu mwaka uyu nibaza ko yari mu 78 canke n'icenda. 78 mukina muri club Runani mwaragize ibihe vyiza mu ntsinzi ku bikombe ngene mwabanye n'umugwi. Twatanguye nyene tugishika muri division ya mbere twari bashasha mugabo twari dufise niveau imeze neza. Hanyuma ntivyatevye sinibuka umwanya twamaze kugira dushika nyene kuri niveau yo hejuru. Mugabo mu myaka mikeyi twace dutangura guhiganwa na coupe n'ayandi ma equipe yarasanzwe ariho za Dinamo n'izindi. Twace tuzana na niveau na style shasha ingene twakina. Basketball kera babona cyane yari equipe yari sport y'abantu bize mu mashuri akomeye kuko no mu mashuri mato wasanga atana terrain za basket zihari. Nico gituma kenshi wasanga bavuga ko ari sport y'abantu bize bafise ama diplome canke iki. Hanyuma rero mugabo Urunani uko sinzi ko abantu babizi ni equipe yavutse kuri terrain yo kuri Sefa. Hatanguye ico gihe ngari ingorane z'ibitoro hamwe abantu bagira gongue unique mu nyuma aba fonctionnaires jeunes bo muri leta nibo bace baba aba membre ba mbere b'Urunani bagenda bari entraîner kuri Sefa. Hanyuma abantu bo muri quartier kwijabe bo mu Bwiza baza kuraba aho bakinira mu nyuma batanga kubinjiramwo. Niyo rero iyo equipe yacivuka kandi benshi
wasanga ari abakinyi bo kwijabe no mu bwiza. Wasanga kera ndibuka ko nakinye football uko nabibabwiye. Muri football wavuga ikirundi umenga araho baciye bagushira iruhande umenga ari igiswahili gusa. Mugabo muri basket ico gihe uvuga igiswahili niho baciye bakubwira ati wewe sahi wawe ngaba bavuga ikirundi gusa. Mugabo rero urunanuje turatangura turavuga igiswahili turakina uko twishakiye turazanye abafana benshi bo muri cité nico gituma nk'ijya fan club tumubona uyu mwaka canke iyo myaka yose yatanguye kijya gihe kuva kera kandi benshi batanguye ari abafana bo mu bwiza kuko yari equipe nyene abakinyi benshi bava mu bwiza nico tumengo barashikiwe cyane afisa abantu benshi ego nibaza ko ico kintu twaratumye duhindura gatoyi ingene abantu babona basketball yibaza ngo ni sport y'abantu bize canke iki abantu bavuga ikirundi gusa mugabo mu nyuma asanga sport yabaye populaire hamwe yikundwa n'abantu benshi cyane n'ubu rero kugira basket ishike kuri niveau iriko nibaza yuko club Burundi yagize uruhara utayitari nto kugira ishike kuri niveau de popularité ifise mwavuze ko mwamaze imyaka muri ingahe muri club Burundi mbere kugira muhagarike vyagenze gute araho utangura gukina ugasanga batanga kugushira kuri bench ucubona ko hageze ko uhagarika mugabo nibaza ko nakinye gushikane imyaka 30 nibaza yego nahagaritse mfise imyaka 30 hanyuma ncaja muri komite ndabana entraîneur na abo twari dusanzwe dukinana mu nyuma ndaba president mugabo byari biryoshe cyane iruhande yo kuba umukinyi none muri basketball hari ivyo mugiheza gukina mwabandanirije muki cyane hari ivyo kurongora mwagiyemo cyangwa gutwara ibisata kana hariho ntuze ari mu vya basket nacengira ama responsabilité muri club y'urunani ko kuba coach mu nyuma menga narabaye president sinibuka imyaka yo kwingana hanyuma igihe kimwe abantu barasabye ko no gerageza gufasha kurongora AGBAB ico gihe cyitwa Association des clubs amateurs de Bujumbura Menga ico gihe nk'aya ma championnat tubona ubu ico gihe yari AGBAB yorganiza au niveau y'Ibujumbura hanyuma federation yaraba gusa championnat national imisi mikeyi mugabo mu nyuma byarahindutse umenga ni federation yorganiza ama match yose none narabaye mukuru wa association imyaka itari mike naragerageje guhindura ibi byari bikeneye ko umuntu ahindura kugira cyane tushira amategeko ameze neza ibintu by'ama licence tubishireho tugendere ku mategeko kuko rimwe wasanga ibintu ntibyagenda neza nico gituma byari bikenewe muri club Burundi ico gihe hose mwamazeyo mbega hari ama souvenir mwarasigaranye mu bihe mwabayemwo kuco mwibuka cy'abasigayemo muri mwebwe ico gihe mwamaze mu runani cyo nibuka ari byinshi byinshi kandi ni uratsinda uno munsi ejo ugatsindwa mugabo n'igihe utsindwa uravyibuka araho ibintu bikubabaza mugabo ukamenga biracari ngaha umwazi ko muri basketball n'ubu biracariho araho ushobora gutsinda muri basketball hasigaye amasegonda 3 ubona ko wamaze gutsinda match mugabo ugasanga mu nyuma irakujanye iyo match uratsinzwe hanyuma n'ibyo gusohoka kuja gukinira hanze mu Rwanda urunani twagiye muri Congo kwakinira twaragiye narakiye no muri equipe nationale ndagenda muri Cameroon ndagenda muri Angola ndagenda muri Congo Brazzaville ndagenda Kinshasa ivyo byose ni ibintu wibuka kandi bikujyohera cyane mugabo kuvyerekeye urunani ikintu novuga yuko nibuka neza kandi nashimye ni ingene twazanye umupira wa basketball ukundwa n'abantu benshi cyane naho abafana dufise ubu batanguye kijya gihe abafana bakomeye cyane ndacabibuka umenga ni nkejo
bamwe bamwe baracari abafana. Hanyuma ingene twaririmba zirya ndirimbo numvise ejo mu ndwi iheze nje kuraba umupira wasanga ni za zindi nyene zatanguye kera zimwe ayo nshasha mugabo zatanguye kera. Hariho n'amasysteme twagira ngaha abaspectateurs bagakoma induru basaba ati nimugire Dallas tugeze Dallas rero bakaca basara nabo turiko turakira nabo bakaca batangura kugira ubwoba kubera iyo ntuzeye iyo systeme dushaka gushiraho. N'ikindi nibuka n'abantu badufashije cyane cyane novuga nk'abanyamahanga twaronse aba-entraîneurs b'abanyamahanga atari bake abarusiya umunyamerika batwigishije bitari bike. Nico gituma natwebwe twace tuvyigiraho turanatangura natwebwe ku entraîner twagize aba-entraîneurs bakomeye cyane. Nico gituma urunani ikiri equipe ikomeye cyane. Ico gihe umu adversaire yaragoye cyane imbere y'urunani ico gihe yari ubu ko tubona ari Dinamo. Dinamo yatugoye kuva kera mugabo araho twibagira mugabo hari n'izindi equipe biva ku myaka yariyo Muzinga yarizogira equipe ikomeye université mugabo Dinamo yari equipe nyene sinzi sinobabwira icatumye haba iyo rivalité hagati ya Dinamo n'urunani mugabo sinibaza ko ari rivalité irimbi kuko jewe ndacafise abagenzi atari bake bo muri club Dinamo n'abandi naho ndi ari abantu bakunda Dinamo n'ubu ejo bundi narashitse kuri aeroport mbona abantu baje kundamutsa nasanze ari abafana ba Dinamo bacarambwiye ati ntakundi ubwo twarabakije babibwira ko nyene batwenga na jewe ndatwenga kuko mu by'ukuri vraiment biracari sportif kandi ama match nabonye ejo bundi nka game 1 nagiye kwiraba ya playoff narabonye na sportivité muri terrain bigenza neza. Narabonye umukinyi wa Dinamo cyangwa umukinyi w'urunani afasha guhagurutsa umukinyi wundi yari yaguye ibyo n'amageste mato mugabo usanga bisaba ko umwe wese ashaka gutsinda ibyo nibisanzwe mugabo ntibibuza ko tumuguma muri abantu kandi ko muteza kuba mumvikana kandi ntibyari byoroshe ndazi uko ndavyibuka nkitwara association naravuze ati ubu shaka yuko match itanguye canke match iheze shaka ko ama equipe yose aramukanye cena iswa ibintu byoroshe narasanze bigoye abantu bavuga ati none kwerekije nja kubaramutsa bajya abantu nanga none kubera iki kandi wumva utsinzwe wawashavuye ukaca usanga ati ibyo kubaramutsa ni biki ibyo je nashaka kuzana ni biki natureke twashavuye nabi byo kuramukanya mugabo ukavuga ati no birakenewe fair play ni kuyigisha kandi ifoko tuyerekana muri terrain nibaza ko ari iyo nzira kandi à certain moment byaragiye no mu mategeko donc ushaka utabishaka uteza kuramukanya kuko n'ibintu bituma na sport ikundwa n'abantu benshi. Rivalité ntiyotuma abantu batubahana kuko n'ibintu bikenewe cyane muri sport no mu buzima bwa misi yose. Mwatubwiye ko ubu muheruka gukurikirana ari urukino rumwe cyangwa zibiri muri aho iwacu muri basketball mbega mugerageje gukompara iyo epoque y'iwanyu basketball y'ico gihe n'ubu hariho itandukaniro mubona bitandukaniye ndavye ngene bakina ubu ndabona ko techniquement ndabona ko ari cyo baturusha ndabona ko ibintu byo gucenga ndabona naragiye no kuraba ahantu hajya kuri parquet habera ama-entraînement y'abana muri vacances nasanze aba-entraîneurs bo mu runani tuzinanye cyane kuva kera ndaranka umwanya wo kuganira nabo bakambwira ingene babitegura ingene babikora mu gihe cy'uburuhuko ntabonye ingene babigisha kudunda ukabona yuko vraiment badunda vraiment kuri niveau iri hejuru. Ikindi naco nuko kera
kuraba televiziyo byari bigoye. Ego. Ubu uravye ibi vya internet canke iki, ama image ya NBA bayaronka ku munsi bagaca araba ari Jordan wa kera canke abubu ba Stephen Curry n'abandi, uca usanga rero bagerageza kubigana, ukasanga bariko baratira 3 points, bariko baragira ama dunk, bariko baragira ama alley-oop canke iki. Ivyo byose kubera iki? Kubera bibona muri televiziyo. Nico gituma navuga yuko ku mpande zimwe nivo yaraduze, hanyuma n'ibyo kuzana abakinyi bo hanze birafasha, kuko usanga bazana abakinyi bafise nivo yo hejuru, bikaca ituma na nivo y'abakinyi b'abarundi iduga kubera abo banyamahanga. Mugabo kuri jewe ari igihe kimwe nararakurikira ndi hanze, nkumva ibintu bimwe birambabaje, kubona niwashaka ari umwaka umwe urunani nibo watwaye igikombe, baratwara coupe, mugabo ngiye kuraba kuri Fedmark ngasanga abakinyi hakinye umurundi umwe gusa, kandi uwo murundi yakinye iminota 9 kuri ntuze 40, abandi bose ugasanga n'abanyamahanga. Yaciye mvuga ati ibyo ntibishoboka, none basket yacu izotera imbere gute turiko turukinisha abanyamahanga gusa? Ibyo kubakinisha birumvikana, mugabo utezwa kucuraba ingene woshira amategeko hamwe, batoba benshi cyane. Baratevye kubihindura, mugabo ubu ndabona ko barabihinduye buke buke kugira abakinyi b'abarundi bashobore gukina muri terrain. Kurondera gutsinda gusa ukwinisha abanyamahanga nta kamaro. Ku bayirorera naho bavuga yuko ahubwo babona spectacle ari nyinshi gusumba y'abanyamahanga ba Jino, ho muvyumva gute? Oya, tuteza guteza imbere basket y'u Burundi. Hanyuma rero hakina abanyamahanga gusa ntibagende bayirabe muri televiziyo. NBA nama bashaka spectacle, cewe ndaraba NBA muri televiziyo. Ndafise amahirwe ko mba muri Canada, murazi ko hariho equipe ya Toronto yitwa Raptors iri muri NBA. Maze kuja kuraba match ari ya Toronto kangahe, nkasimbirayo amasane 5 mbuyi wanje, nkagendayo, hanyuma haje nka equipe ikomeye nkaca kuraba match. Naravye abo bakinyi bose benshi nagiye kubaraba baje gukina Toronto. LeBron James namubonye, Stephen Curry namubonye, Kevin Durant namubonye. Mugabo naho ntogena kuri stade ari spectacle ufa kwasa televiziyo ko iyo spectacle ukayiraba. Mugabo turi ngaha kuri terrain utezwa kubona spectacle imwe abarundi. Iyo spectacle itarimo abarundi si spectacle ikwiye, kuko tuteza guteza imbere basket y'abarundi, hanyuma tukaronka n'abarundi benshi bashobora kuja gukina no muri NBA, kandi birashoboka. Ubu byatanguye, bamwe baragenda mu makoleje canke iki, ubu dushaka ko baduga ukumva ati jewe ngiye Toronto kuraba match ya Raptors, hanyuma nkagenda ngiye kuraba umurundi akina muri NBA. Kandi bizoshoboka, bizoba umunsi umwe. J'espère ko zobakiriho. Ego. Kuri beho mwavye abakinyi bubu azubuhinga ni bwinshi kuruta abakinyi bakera kuri epoque iwanyu. Ese ko nta kintu abakinyi bakera barafise ubu tubona umengo caratakaye ku bakinyi bubu muri basketball? Voilà, ibintu biratera imbere. Nibaza ko twebwe twarakoresha amasysteme yacu y'ico gihe, amwe wasanga nk'iyi Dallas nababwiye, nibutse ingene abantu babidusaba bakaryoherwa tuko turayikina. Ndabona ko ari ikintu ntazopfa nibagiye. Mugabo ku bakiri bato ivyo ntavyo babonye, ntavyo bibuka. Mugabo uravye nk'abaspectateurs bakera, nibaza yuko ako kantu ka Dallas bakibuka. Ikindi naco nuko abubu barafise uburyo twewe tutari tufise kirya gihe. Wasanga bigoye kuronka ikirato, kuronka iki. Ubu ndabona ko benshi usanga bagura nyene bafise ekipema ikwiye, bafise imipira ikwiye. Birafasha kuko uteza gukoresha imipira myinshi kugira ushobore kugira entraînement nziza. Ufise imipira 2 canke ukagira entraînement ufise imipira 20,
urabona yuko ufise imipira myinshi nibo bagira entraînement nziza, niho bashobora gutera imbere n'ingoga. Ico gihe cyo mbega hari nk'amatara akomeye mwibuka amwamwe yari ahari muri basketball nk'amazina amwamwe irango tubwira kuri eko. Urumva jewe nakinye imyaka irenga 10, nico gituma abakinyi twakinanye si bake. Deja amatara mu runani bari buzuye, sishaka kubavuga amazina kuko abantu boca bavuga ko ndiko ndabavuga kubera twakina hamwe. Mugabo abaza kuraba basket ico gihe barabaze barabibuka. Jewe nk'abakinyi nibuka n'abakinyi novuga ko nabonye ingene bakina tugiye gukina hanze nko muri equipe nationale twagenda gukina hanze, kuko araho wewe wibaza ko ukina neza kubera iki kwera ukirakina ngaha i Bujumbura n'ama equipe yo ngaha, ukasanga nivo yo ngaha ntikomeye. Nka jewe araho nagira amapase ukasanga ndiko ndagira amapase meza cyane, muga ayo mapase nashobora kubera defense yari ikomeye. Wasanga ari defense iri faible gatoya, ukasanga umukinyi w'iwacu yamaze kuba wenyene, ukasanga uramuhereje. Hajya so kuvuga ko kumbure nari umuntu apasa neza, naciye ahubwo urumva naciye mprofita kubera iyo defense itakina uko yari kwiye gukina. Nico gituma jewe abantu nabonye nemera n'abantu nabonye bakina neza, tuko turakina n'ama equipe aturusha umupira. Abantu novuga ariho nk'umuntu jewe natangiye gukina muri equipe nationale nari muto cyane, nari mfite imyaka 19, ngenda muri Cameroon muri 77. Ico gihe muri 77 umuntu nemera cyane yakinye hamwe ubona yuko vraiment afite niveau y'abandi n'umuntu yitwa Dismas Niyonzima. Yakina muri Foudre, yarize no kuba directeur wa département des sports. Yarakina neza, ari defense, ari attaque, yarakina neza hanyuma ukabona yuko afise niveau yo hejuru cyane. Ubundi ico gihe nabona ko akina neza cyane ni umukinyi wo muri Dinamo umwe bita Mastilo. Yarabaye entraîneur kandi n'umuntu vraiment novuga ko yagerageje yakunda basket cyane. Nibaza ko atakindi yakora mu buzima bwiwe atari basket. Uwo Mastilo rero nibuka match twakiye na Cameroon. Yarakinye ikibi cha Mastilo novuga no parapo ya Dismas. Dismas umuntu yari régulier. Akina neza akina nabi, warabona yuko arafise niveau imwe atashobora kubaja munsi iyo niveau. Mastilo wasanga match imwe yabaye umuntu nyene ukibaza ati no muri NBA yoronka ikibanza. Bwa wundi munsi ukasanga yakinye nabi, nta nakimwe yafashije canke iki. No ntiyari regularité ntiyari cyo kimwe na Dismas. Nico gituma rero Mastilo ari en forme, ibintu yakora ni uko munsi twarakinye na Cameroon. Aba spectateur match iheze baramufata baramuterura. Baramusaba ama autographe, arasinya ibikaratasi. Kubera match yari yakinye uwo munsi. Yari yagize ibintu bidashoboka. Hamwe aba spectateur tose bagwa ati big uwo muntu n'ingene ari mugufi n'ingene cyagenze gute. Kandi twakina na Cameroon, abakamerune wasanga ari abantu iby'ibiganje basama kwisa ngana guca, ngaho ukasanga Mastilo arabaciyemo, aragize n'amafyere akinjiza amapanye abatarabona. Mastilo rero yari umuntu nyene nemera. Uwundi nabonye sinzi ko akiza ngaha kuko yarabandanije yantre na ma equipe n'umuntu yitwa Muyuko Victor. Muyuko Victor nibuka tugiye gukina muri Angola, ukuntu yakinye nace mbona ati uwo muntu arakomeye cyane. Umuntu yakunda basket, yarafashije ama equipe atari make. Donc novuga ayo mazina atatu kuko nabibabwiye sishaka kuvuga abakinyi bo mu runani. Ego aho kwari kubera imyimenyerezo myiza bakora cyane, ama-entraînement ico gihe yagenda gute muri basketball? Ama-entraînement kenshi wasanga twari dufise nyene
aba entraîneur babizi mugabo ugasanga uburyo nta buhari natwewe kuronka umwanya wo kwiyantrena byari bigoye ayo matara ku materrain kenshi wasanga atayo dufise utagiye kugira entraînement akiri kare wasanga bwije ukasanga uteza guhagarika sport ivyo byose rero byahindutse mu nyuma nico gituma rero twace turonka aba entraîneur b'abanyamahanga abadufashije un moment turaronka uburyo aba entraîneur bagenda kwiforma hanze canke tukazana abantu ngaha kugira babantrene ivyo byose byace bituma uze niveau iduga hanyuma uko technology yidevelopa nawe urashobora kwiyigisha ugiye kuraba kuri za internet canke ugiye kuraba ama match muri televiziyo ngaho ico gihe twatangura nta televiziyo twari dufise Theodore azi ko RTNB yatanguye ryari muri 1984 canke wumva ico gihe donc niya abatrisha twaraba televiziyo muri Congo ngaho urukuba ko imbere ya 84 nta televiziyo twabona ibi vya internet yari bihari mugabo a partir de 84 RTNB waraba haje vya internet ugasanga urashobora kuraba abo ba Michael Jordan ba Scottie Pippen bande ukaja kuraba ingene bakina mugabo ico gihe udafise abo urabira ko ico ingene wokina urabona ko uraba limite gatoya mugabo urabona ama possibilité ni menshi cyane nta na kimwe match ari en direct na match zo ngaha ni muri Canada ndashobora kuzira aba direct ego mugabo ico gihe twashobora kuvyibaza ubu hari ikintu mubona ubu basketball yacu yoba ibura muri kino gihe eske barashobora kurivariza n'andi ma Grand Nation muri Afrika nkuko mwebwe mwaja muri Cameroon abakinyi bakabashimisha tayo mugatsinda ubu mubona meze gute ikintu cya mbere novuga ngaha kimbabazi kubona ata kibuga dufise iyo bijya birababaje kubona tugikinira kuri département de sport ubu muri 2026 jewe no kuri birambabazi ico gihe je nibaza ndacavyibuka nijya terrain yo kuri département hari yagize kupomoka kubera iki kubera yubatse nabi ugasanga haje abantu benshi ntuze iragwa hanyuma tutakinye ngaha Theodore aravyibuka ama match twakinye ngaha kuri terrain kuri Antane nyibutsa wa munsi ingene abantu bagenda hariya ukasanga intuze iraguye bakaca bamanuka hariya ukasanga abantu bari mu biti bariko araba match ukasanga na mariske ukasanga kubona rero ubu tugikinira kuri département de sport n'ivyumvika je nibaza yuko bari bakwiye kuraba icokorwa kugira turonke stade nini ishobora gukinamo basket volley iki hamwe duhamagaye nk'abaye ama equipe yo hanze bakakina kuri ntuze kuri stade ifise amanorme mugabo gushika nta tera nimwe twoshobora gutumiramwo abantu bo hanze ngo bavyemere usanga ejo narabonye nagiye naja kuraba match ugasanga abakinyi barinjiye muri terrain twebwe igihe cacu wasanga n'umupira araho wiruka ugasanga aba spectateur umupira wamaze gushika mu spectateur kandi wewe ushobora kugarura mugabo bikanga canke ukasanga ubasimbiyemo kubera iki kwera bari ntuze hafi ya terrain ico kintu nibaza ko vraiment sinzi icokorwa sinzi ko uwo mugambi wa office mugabo hazi imyaka ingahe numva ngo bagira bubake stade mugabo gushika ubu ntayo mbona kubona nje ngaha kuraba finale ya playoff nkasanga ngiye kuri département ngiye mba mu Kinindo nabajije ati none ubu ari ama match ndiko informa bambwira ati ubu finale nzigera itangura hanyuma umuntu nasanze mu Kinindo ndamubwira ati kugira uje kuraba match itangura saa 6 udashitse saa 3 ngo nta kibanza uronka urumva ari bisanzwe ugashika saa 3 ubwira urabe match ukarindira amasaha 3 ubwira match itangura ivyo byose rero jewe nibaza ko umunsi iyo terrain izoboneka izoba ari intambwe nini iyindi ntambwe ikenewe ni guforma ugwaruka hamwe bimenyereza hakiri kare
mugabo narabonye nkuko nabibabwiye abantu bariko bamenyeza abandi kuri parquet mu Kinindo aho mba naragiye kuraba kuri terrain ndabona umuntu ariko aragerageza guforoma abana narahagaze vraiment iminota ishika nka 30 mugabo ugasanga n'uwo muformateur kuri jewe nta niveau yari afise ikwiye wasanga bakoresha imipira itabutse itameze neza nabo banyeshuri nabo biga ama activité ya vacances ukabona yuko les fondamentaux bije kumenya kudunda canke iki ntivyari urabona baragerageza bakagira ivyo bashoboye ariko arakumbure ico mufasha kuronka amahera makeyi agaforma abantu muganga nkabona neza yuko niveau atayafise niveau ntayafise urumva ufise umu entraîneur atafise niveau ikwiye nabo banyeshuri uzosanga niveau yabo nyene itamera neza nico gituma rero akenewe programme yo kwantrena abantu benshi kugira ugwaruka ko abakiri bato barawukunda je nayirabiye nsanga uko ngiye kugira marche aho hantu mu gitondo ndahasanga abana bafite imyaka 7-8 n'umupira utameze neza mugabo bari kuri terrain bariko baratira bariko baradunda bariko baragira amajeu ama exercice donc barakunda umupira mugabo akeneye environnement yotuma batera imbere vuba nico kibuze birasaba uburyo mugabo uburyo burahari kuko n'abavyeyi cyane nk'ubu mu buruko narabajije bambwira ati abavyeyi batanze amahera kugira twantrene abo bana babo ukuvuga yuko bashaka ko abo bana baba encadré muri vacances il faut kubaha rero encadrement ifise niveau ishimishije ku mukinyi we nyene ubwo mbega est-ce que we ashobora kuba umu basketteur akomeye gute hamwe mwakinye kuva kera est-ce que tara irahagije kugira ngo ashobore kugera kure isisi bon umuntu ashobora kuba afise talent bamwe bavuka bafise talent komeye usanga baravyumva bamwe usanga babifise mu maraso abandi ukamenga talent ntibafise nka talent y'ujya wundi umugabo wa kote ya talent ikintu cyo gushira imbere ni gukora kwimenyereza bikwiye washobora kuri mugufi mugabo kavuga ati reka jewe nkore kuri ntuzeye ku ma déplacement yanje shoye kunyarutsa bimwe biva kuri wewe ama sport yose ubu muranigana kugira ushobore kunigana utuza kuba ufise ingufu bikwiye wafise ngaho salle de sport genda muri salle de sport ata uburyo ufise kurujira salle de sport genda muhira ugira ama pompage ugira ama exercice ugira ama abdominaux iyo ni effort individuel ubishatse iyo effort individuel washobora kwishikira ukasanga wari umuntu nyene atakomeye cyane mugabo kubera kwimenyereza cyane kubera iyo shaka yo kuronka izo nguvu itumye ugira entraînement ikwiye mu nyuma ukaba umuntu akomeye hanyuma rero twebwe turafise amatala turafise abantu barebare abo barebare ni kubantrena cyane bukakera naragenda mu ibarara mbonye umuntu gasongo afise nka 2 metres ngaca ndamubaza mbego akira basket ambwiye oya cyo numubwiye ati kubera kudakina nkambaza ati uragerageza utangure urabe mu nyuma ambwiye yuko itamwenteresa nkamubwiye ati j'espère ko ari indi sport wasubwira kuko sport mu buzima irakenewe nkaba hano ndababwiye ati okay sport yari yose n'uyikine mugabo birambabaje kubona udakina basketball kubera urafise iyo taille turondera muri basketball nk'ubu none turiko turagira ku bibazo vya nyuma muri kino gihe urumva ntimukiri muri basketball ntimukiri mu nkino mwari barimo kuva kera ariko uronse nkaho karyo cyangwa idufashe yuko uhawe ikibanza cyo kwirongora iyo basketball nko mu myaka 5 iri imbere niza decision cyangwa ingingo za mbere mu tangura gufata muravyo ubu kwimeze ico kibazo kiragoye kuko
ikintu cose wumva nakoze no muri leta ndazi ngene muri leta bigenda usanga ufise budget national ibaye hanyuma ufise amabesoin menshi cyane mu madomene menshi cyane ugaca uraba rero uti priorite ziri he wotangura iki wasanga kenshi nka sport itaza mu mapriorite ari imbere ibyo rero bikeneye ko umuntu abihindura gatoya kuko sport irakenewe mugabo naho twokenera sport dukeneye sport de masse cyangwa sport ya elite yo kuba dufise ekipe ikomeye nico gituma avuga ati ico kibazo ni ikibazo kigoye mugabo ubu mu bihe vya none hari abasponsor hari abantu bakeneye guteza imbere ibyo bakora hanyuma bashobora no kushira amahera atari make muri ibi by'ugwaruka ugasanga barungutse natwebwe turungutse ukacanga rero tugiye turakorana nibaza yuko nk'ivyo byose nariko ndavuga irashobora kuboneka kubaka iyo stade je nibaza yuko naho leta ivuga ati nta mahera dufise canke dufise ayandi ma priorite nibaza ko iyo stade dushobora kuyubaka n'abandi reka ndabaha akarorero umwaka uheze nagiye i Kigali hari bimwe bya kitwa gutega hasi oya ni sibale gusa Giant Africa ni ishirahamwe irongowe na Ujiri ni wa wundi yize gutwara Raptors umenga agiye gutwara Dallas muri USA ico gihe rero naragiye Rwanda bagiye kwinogira ibibuga bariko barubaka kandi ico gihe muri programme yabo bateza kubaka ibibuga 100 mu Rwanda 100 bakoresheje amahera ya Giant Africa amahera ya Giant Africa na amahera y'abakinyi professionnel bashiramo kugira bafashe ku developer Africa donc bari bafise programme yo kubaka amatera menshi muri Africa menshi abanda baza ati none Burundi rimwe muri programme oya kubera iki bubaka amatera 100 mu Rwanda mugabo ukasanga nta tera nimwe bubaka i Burundi akantu kabuze uvuga ko twebwe tutarimwo nibaza ko twari nico gituma avuga ati kubaka iyo tera naho leta togira amahera uburyo burahari aho bubaka tera 100 mu Rwanda twari kuramo nka 30 yo kubaka ngaho i Burundi ifoko tuja kwaraba tukabumvisha yuko natwewe dukunda basket muze mudufashe ico gihe witwa ntuze Kawai Leonard yari mu Rwanda yari yagiye guteza imbere basketball na balle ajanye na Ujiri none kweri kitwe tutamuzana ngaha bamwe baragerageza ibyo bashoboye ndazi yuko ndafise umugenzi ico gihe twanakoranye muri komite witwa Bizindavye Patrick yamaze kugira ibitari bike ngaha ndabizi arakunda umupira mugabo ufise abategetsi beza urashobora gutuma abo ba Giant Africa baza ngaha mu Burundi bakubaka amatere ashika 200 batangure kuri ibibuga 2-3 turonka ibibuga mugabo tutafise abantu babibona abantu bashobora kwiyumvira ko ivyo byose bishoboka urubona tuzoguma turi hahandi njyewe nibaza yuko ndavye ingene ahandi basket itera imbere kabona aho turi twebwe ndabona ko turi nyuma cyane kandi nta bintu byinshi ni kurondera abantu babizi bakamenya aho baja kudodora kugira baronke ababafasha kandi nabahaye nk'iyo karorero akaba ba Giant Africa kubera iki bubaka ibibuga 100 mu Rwanda ntibubake ikintu na kimwe ngaha mu Burundi kubera iki biva kuri twebwe turashobora kubarondera turashobora kuja kubavugisha tukababwira ati nimuze mudufashe natwe kuko niyo mission bihaye kubera iki bafasha turavuga ati i Rwanda turabana turabavukanye nimuze ni Burundi rero mu dufashe guteza imbere basketball kandi bose imbere yuko mpa umwanya Theodore
yavuze ko muzi nayo kuva kera mwatanguye gukorana kera Ego eh arashaje nkanje. cyane cyane ko muri abakera niwe yatanguye gukoresha interview ya mbere Ego niwe yabinyibukije sinayibukije ubu. Ndanezerewe cyane ko nasubiye kubona kugira ikiganiro na Eugene muri 84 niyo nagira ikiganiro ca mbere namwebwe nari muri stage muri RTNB nkiri umunyeshuri namwe mwari umunyeshuri muri kaminuza none ni kuri ndashoboye kuronka akanya ko kubaza ikibazo mbega ahantu yababaje ibibazo nka byose kandi mwavyishuye byose ariko nagomba kubabaza mbega igihe mwakina basketball ubu amafaranga yarinjiye muri basket kera nibaze yuko atayariho menshi amahera menshi mwaronse kubera mukina basketball yarangaye kiriya gihe yari make cyane n'amafaranga twakura mu maresete bajya binjira batanga ico gihe batanga amafaranga make cyane n'amari ijana cyangwa iki ukaca uraba rero kuriha nk'abarbitre kuriha abandi ugasanga nta menshi asigaye byari bigoye ntaho bihuriye n'ivyo hanyuma wabuze ko wamenyereje umugwi w'urunani je nari nzi ko afite warurongoye ukarongorana Asebaba ariko sinzi ko warumenyereza urumenyereza none ko atama formation yariho mwavyiga gute urumva igihe uri umukinyi wewe barakwigisha hanyuma ufise abigisha beza ucubarabirako hanyuma nka jewe nkiri umukinyi nararonse abarusiya babiri bose bitwa Alexandre umwe yari mugufi uwundi yari muremure cyane nararonse n'abanyamerika umwanya muto banyigishije ivyo byose bituma uronka ubumenyi bushobora kugufasha kwigisha basketball ahandi naho tutari dufise uburyo dufise ubu au niveau ya technologie twarashobora no kugira amarecherche kugira turabe ibintu ingene wobishira mu ngiro kandi akazi k'ubukoci hajya jewe abakoci ndabemera kuko ndavye ivyo narabiciyemwo sanga ari ikintu kigoye ni kuba coach iragoye cyane nico gituma dukeneye kubigisha kugira cyane baforme neza abakiri bato kuko batanguye nabi izobagora gutera imbere kubera base les fondamentaux ko tuvyita mu gifaransa ajya ama notion de base kumenya kudunda kumenya iki bisubiragoye kandi basket iratera imbere cyane kera umuntu muremure wamusaba gusa kuja munsi ukamuheza umupira ari munsi akinjiza ubu umuntu muremure murara muri NBA bajya wa NBA bambanyama aratera 3 points mugabo afise 2m24 mugabo araho ahunga idiano akaza ngaha donc abantu baraba complet donc hamwe umenya byose kudunda urabizi gutira urabizi defense urayizi attack urayizi uteza kuyimenya kugira ushobore kugenda muri elite ugize ibintu bimwe gusa gutira ibindi ntubikore neza uca usanga baca bagushira iruhande twaravyize uko tubishoboye mugabo ubu turafise ubuhinga buhari bushobora kugufasha kwantrena neza mugabo kwantrena n'ubuhinga kuko hariho dimension novuga psychologique kumenya umukinyi no munsi ntameze neza canke uwo mukinyi ukeneye ko umuha morale gute ivyo ni ibintu je nabonye vraiment ni nakazi kagoye hanyuma igihe mwatwara Asebab niho honyine habaye atani ingorane zabaye ugereranije n'ibintu basketball yaciyemo no secret ni yihe mwe mwabishoboye gute kugira ngo bibandanye atangorane ariko muhavuye ingorane ziraza gushika no munsi zaragabanutse c'est vrai mugabo haciye habaye nyinshi par rapport yaho mwe mwarongoye jewe ivyo vuze sinzi ko ari byo kuko arabari imbere yanje bagerageje gukora uko bashoboye arabazi inyuma yanje bagerageje gukora uko bashoboye jewe naragerageje gukora ivyo nshoboye naje naragize ingorane zitari nke hajya rero kugira mukorane kenshi mukorana muri umugwi abantu mumva ko mushaka guteza imbere basket ico kimwe gutora abantu mukorana hajya n'abanyene n'ubuhinga kandi rimwe biragoye araho utora umuntu ukibaza ati wazomfasha ibi nibi mbwa mu nyuma ugasanga ntakora uko wavyifuza
mugabo uronse nka manda ya kabiri uca uvuga ati okay ubu naragize ikosa reka ndondere uwundi azobikora neza kurusha uwo w'imbere. Hanyuma dukorana turi nka ekipe, jewe narakoranye n'abantu bameze neza cane. Nibuka nico gituma rimwe rimwe ejo bundi naraje sinzi hazi imyaka ingahe mbona bampaye pingo narabaye umuntu uze mukuru wa mbere sinzi aho babikuye kandi sinabikora jenyene. Nibuka ari umuntu yitwa Pierre Ndamama yari umuntu ameze neza cane. Uwo Patrick Bizindavye nabwiye twarakoranye yari umuntu ameze neza. Hariho Zidona witwa Zidona Antoine yari umutrezorier agera ibintu uko biteza kumera, nta bintu ukasanga amakontrole arabigira byose neza. Urashobora kuronka abantu bagufasha kugira muteze imbere basketball ni ikintu gikomeye cyane kandi jewe narabaronse. Hari akabazo kanyuma nagomba kubabaza, mwabivuze sivwe mugabo nagomba witubwiye mu majambo make kugira basketball igume equipe nationale izoguma ikomeye ikomera ubu izoguma ikomeye, abarongoye basketball cyangwa sport en general bokora iki? Teza imbere basketball hamwe uronka abakinyi benshi bakina basketball kugira avemwo les meilleurs. Uteza kubaka ibibuga, uteza guteza imbere basketball no sigi Bujumbura n'Igitega gusa, uteza kuyigira hose. Mugabo bisaba uburyo, mugabo nkuko nabibabwiye uburyo umuntu arashobora kurondera naho leta idafise ntuze idashaka kubishiramwo amahera menshi. Ikindi naco ni kuraba ko utegura urwaruka hakiri kare. Ndabona bimwe ari ama equipe bamwe bafise ama programme meza guteza imbere basketball s'abahungu gusa n'abakobwa bateza kuraba ko nabo nyene batera imbere. Kandi ndavye abantu baja kuraba basketball n'abafana mvuga usubimwo abakobwa benshi. Igihe cacu abakobwa bari bake, abo bake basa n'abantu babita umenga ntibakomeye kubera bari abantu bake bavuga cyane ukamenga babafata nabi. Mugabo baruzuye nuvuga ko ibintu bireko biraja mu nzira nziza, mugabo twaracerewe cyane. Nico gituma twari dukwiye gushira imbere urwaruka abakobwa, kubigisha bakiri bato no kuronka abantreneri beza, hanyuma no kuronka amaterrain. Ivyo byose ni ibintu ushira muri programme, hanyuma iyo programme umaze kuyironka ukaca urondera uburyo aho buri. Kandi muri basketball turashobora kuronka nkuko nabivuze kare. Hanyuma mwarabaye umushikiranganji murakora ubuzi bwinshi mbere no hanze, none ubu n'indoreje nakora iki? Ndi mu retraite naco nkora, donc ubu ndiko ndaruhuka. Arivyo kumbure rimwe ndafasha mu byo ashoboye, ari ahantu nigisha mu ndabigira ata amahera ndonka. Ikindi gihe wasanga ubu ndafise ingorane z'amagara, mugabo naragerageza kubandanya ngira sport, narakina ndacana ico gihe l'année passée muri 2025 au début narakina football rimwe na tennis rimwe, mugabo ubu naragize ingorane z'umugongo, nico gituma muri gihe naragabanije cyane sport. N'ibiro murabona ko navyibushe, ubu ndeza guta ibiro. Ninamara guta ibiro nibaza ko nzosubira kugira sport kuko twese turakeneye sport mu buzima bwacu. Ejo mwari muri tennis nabibonye muri Davis Cup, wabonye ro niveau y'abakinyi ba tennis b'Abarundi imeze gute? Jewe ndavye iyo aba match y'ejo, ejo nararavye match iryoshe cyane iri hagati y'umurundi yitwa Alan Gatoto niko yitwa na numero 1 wo muri Senegal. Aya ni numero 1 muri Senegal. Kubona dutsinda numero 1 muri Senegal hajya si bike. Kandi ikindi dufate yuko turabe nuze, sinzi ko abantu bazi Sada muzi ngahe uko mbere no yamaza gukina ngaha kenyesha ega hajya abarundi ntibajya. Sada muri Afrika ni wa gatatu
n'uwa gatatu. Sada yagize gushika kuba muri classement mondial. Classement mondial. Donc abakinyi bose ku isi yose. Menga ntuze classement yiwe le meilleur classement yagize yari amajana abiri no ego 200 amajana abiri na cumi na kabiri 212 kuri classement mondial ku isi yose. Sinzi ko abantu bashobora kwibaza ibyo ari byo. Na tennis yatanguye iteka. Ni ibintu twari dukwiye kumwubakira stade cyangwa iki. Hajya abamurusha muri Afrika ni babiri. Hariho ntuze wa mukinyi wo muri Tunisie ubu ari muri yarafashe pause yabyaye n'umwana witwa Onze Jaber. Hanyuma wa kabiri n'umukinyi wo muri Egypte yitwa Sherif. Wa gatatu ni Sada. Donc muri ivyo bihugu yose yo muri Afrika mushobora kuba muzi nta muntu n'umwe ataraho babiri barusha Sada. Ni ibintu bikomeye cyane. Mugabo ukamenga abantu ntibategera ingene akomeye cyane. Mugabo umuntu akomeye cyane. Mugabo akoresha uburyo buke kuko afise uburyo bwinshi. Yari kuba ari ntuze. Yari kuba muri top 100. Mu majana b'imbere kuko hajya bukene uburyo. Hajya bibaza ngo tennis abantu barahembwa menshi sivyo. Abaronka amahera menshi ni bajya bakomeye. Bari nka muri top 50. Mugabo abantu nka Sada agiye muri competition muri ntuze muri tufate muri Turkiye. Ateza kuri hatike, ateza kuri hotel, ateza kuri ibyo kujya. Agiye gukina ukasanga avuyemwo muri premier tour. Nta mafaranga aronka. Nicyo bituma bigoye. Nawe uvuga ati bon okay tunwa yindi kugira ndonka amanota menshi ifo ko ndayijamwo. Mugabo ukasanga amahera ya tike ntashobora kuronka. Kandi kugira uje mu bambere no kuja mu competition menshi. Oui. Donc adafise soutien aguma nyene kuri ya niveau. Mugabo niveau ageze ko ni niveau ikomeye cyane. Mugabo si elle avait eu les moyens yari kuba inuze top 30 cyangwa top 50. Murakoze. Yego, murakoze namwe. Kino kiganiro nibaze yuko cabashimishije tukaba dushimiye Eugene Nindorera cyane jewe ndi particulièrement satisfait malgré yo vacances akaruhuko kiwe gato yabaronse yaciye yemera n'ukuri no kumushimira. Murakoze Eugene, mwavuze yuko muri mu karuhuko nibaze yuko mworuhuka neza kandi ntangeka kuko ndabona amagara ameze neza cyane kandi nibaze yuko uzobandanya subira gukina ka tennis. Ahubwo jewe nije ndabashimira kandi nshaka kuvuga yuko nkawe Theodore ndakuzi kuva kera uri umukinyi warakinye football hajya ku university n'ahandi. Mugabo kubona ugikunda sport kwa kundi naho wagiye muri retraite nakubajije ati mbega wewe ukora iki ko numvise uri muri retraite. Oya ngo ndacari nivyo dukeneye abantu bakunda sport kuko wewe ukunda sport kandi iyo ako kazi ukora ka journalisme birashobora gufasha guteza imbere basketball. Jewe nibaza yuko kuzina y'abantu benshi namwebwe ndabashimiye aba journaliste kuko murafise uruhara mu guteza imbere sport. Murakoze cyane. Kazoza FM, be your own boss.